Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Bene data mudukurikira muri ahatandukanye. Urunamahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo biganze imitima yanyu. Kaze mu kiganiro mwihane kuko bwami bw'Imana buri hafi. Mushikirizwa nanje NIZIGIYIMANA Olivier biciye hano muri P.T.G.A Ministries. Tugiye kumara ino misi 5 tuganira ku majambo y'Imana. Amajambo y'Imana afite urufatiro canke afite teme ivuga ngo abantu barataye urufatiro rw'ukuri rw'agakiza. Abantu barataye urufatiro rw'ukuri rw'agakiza. Tugiye kwisunga amajambo y'Imana ari mu cete ca kabiri Paulo yandikiye TIMOTEYO. Turaja gusoma dore mu gice ca kabiri ku murongo wa 19. Hama tuje gusoma igice ca gatatu mu gikino cete nyine ca kabiri dore ku murongo wa mbere ushitse ku wa 9. Kazatangura mu gice ca kabiri dore ku murongo wa 19. Aravuga ngo ariko itanguriro ry'Imana ryo kubaka ko rirakomeye. Byanditswe k'ikimenyetso ngo uhoraho arazi abiwe kandi ngo umuntu wese avuga izina ry'uhoraho ave mu kugabitanya. Cyo gusoma igice 3 ku murongo wa mbere aravuga ngo ariko menye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye. Kuko abantu bazoba bikunda gusa bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumbira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, birandamuke, abikakisha, bakunda ibahimbara, bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wame ubatera ibitugu kuko muri bo harimwe abagabo banyengetera mu mazu bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ivyaha, batwagwa nuko baremerewe n'ivyaha, batwagwa no kwipfuza ku buryo bwinshi, bahama biga ariko ntaho bashobora gushitsa kukumenya ukuri. Nkuko yane na Yambure bagwanije Mose, niko nabo bagabo bagwanya ukuri. Abo nabononekaye ubwenge babaye ibihombe ku kwizera, mugabo ntazoshobora kurengaho kuko ubusazi bwabo buzogaragarira abantu bose nkuko bw'abandi bwagaragaye. Amen. Na majambo y'Imana tugiye kumara imisi tuganira na misi 5. Dufise teme ngo abantu barataye urufatiro rw'ukuri rw'agakiza. Na majambo y'Imana Paulo yandikiye uwitwa nk'umungu we mu kwizera TIMOTEYO, amumenyesha uko abantu bazamenye mu gihe cy'iherezo, kuntu hazoba imico yabo, kwazo abari bizoba bibagaragaza. Ariko kandi acavuga amajambo akomeye mu gice ca kabiri ku murongo wa 19. Yavuze ngo ariko itanguriro ry'Imana ryo kubaka ko rirakomeye, byanditswe k'ikimenyetso ngo uhoraho arazi abiwe, ngo kandi umuntu wese avuga izina ry'uhoraho ave mu kugabitanya kwiwe. Naya majambo tugiye kumara imisi tuganira, ngihuganira n'uyu muntu, ngiye kumara imisi nganira n'uyu muntu atambikije. N'umuntu avuga ko azi Imana, akorera Imana, ari mu bikorwa by'Imana bitandukanye, sinzi urugezo, umukozi w'Imana, umuvuga butumwa, umupasitori, profete, sinzi umuririmbyi, sinzi ko gukora mu rusengero canke ko buri umuntu usenzi kanaka, sinavyo nzi. Ariko nenge kumara imisi nganira umuntu yamenye Imana, peu importe ikigugu akora, peu importe izina bakwita mu rusengero canke icuri, sinzi. Ariko na majambo y'Imana ajaga na wewe uvuga ko wamenye Imana, ariko kandi ufise ukundi kuntu ubaye, ufise ubundi buzima bwo hanze, ufise ubuzima bw'ishengero n'ubuzima bwo hanze. Kandi ubuzima bwo mu rusengero cyangwa ibikorwa by'Imana butandukanye n'ubuzima bwo hanze. Ukubaye mu rusengero si kubaye mu buzima bwo kubaye hanze. Mu rusengero ufise kubayeho nk'umuntu w'Imana, nk'umuntu yamenye Imana, umuntu akakorera Imana, akaririmbira Imana, akasenga Imana, akarondera Imana. Ariko hanze naho ufise ubuzima butandukanye n'ibyo. Ibyo ukora hanze wihishije, kandi abiye gutya wihishije, kuko harabihisha wihishije binyuranye canke biravuguruza ibyo ukora mu rusengero. Hari ubuzima ufise bw'iwawe bw'ibanga, banashima ubuzimwe nabaki, wanashimwe nta n'umuntu abuzi. Buzi Imana yo ibona ivyihishe, nawe ko gituma ubuzi nuko ibona ivyihishije. Buzi Imana Satani uri kurahimbaza Imana, abana bakora ngo umuntu w'Imana, ariko ufise ahandi hantu
mu buryo bw'ibanga ubayeho ubuzima bw'ivyaha, ukora ibintu bibi by'ivyaha bisesema Imana, ariko kandi kuva kuzi Imana. Ni wewe ngiye kumara ino minsi nganira nawe n'aya majambo y'Imana tugiye kumara iminsi duhagararako. Nukuri Imana irifuza ko utumbera ukava muri iyo nzira yindi wafashe. Watanguye waramenya Imana, watanguye n'urufatiro rwo kubahiriza ibyo abantu bavuga izina ry'Imana bakora, kutagenda mu kugabitanya, kakurikira iby'agakiza, kamugenda witunganya, ugize icucumura witunganya, ariko ubu waradendebukiye, warabivuyemwo, warabimenyereye, kandi ntaco yogutwaye. Umaze iminsi ukora gutya nyene, umaze imyaka ukora gutya nyene, umaze amezi ukora gutya nyene, urasambana hariya kuja mu ngoro y'Imana ukaririmba, ukavuga ubutumwa, ukigisha, karongora abantu, ukagira gute, ufise ubundi buzima bayemwe bwahabwa amanyanga, abantu barabagunza, abantu barabagiriye nabi, canke barakoze ibintu bidahimbara Imana byo byinshi, ariko kandi tukagira indi shusho y'umuntu w'Imana. Yesu nashimwe, mwene data, Imana izakugira neza, amahoro, iki niki, ariko ufite ubundi buzima kandi ubwawe urabizi yuko hari ubundi buzima ufise budahimbara Imana, yuko hari ibindi bintu bikorwa ufise bidahimbara Imana, yuko hari izindi ngeso ufise ukora mwibanga zidahimbara Imana. Ni wewe Imana igomba ko igarura, ni wewe Imana igomba kufata umurongo, ni wewe Imana igiye kumara iminsi iganira nawe muri izo nyigisho uhereye uno munsi. Imana irifuza yuko wewe uvuga ko uzi izina ryayo, uvuga ko wewe wamuvuga izina ryayo buri gihe. Irifuza yuko uva mu nzira kugabitanya ugafata umurongo umwe ari ukwiye kwiyegereza. Ni vyiza ko nukuri kandi urabizi, kandi benshi babinaga ko babizi, nuko usanga gusa Satani abayinjiye akagereza kwibagije, ariko yuko gutangura wari ufise intego yo kugororokera Imana ukazoja mwijuru, wari ufise intego yo kwirinda icyaha ukazoja mwijuru, ariko uko iminsi yagiye irahera niko wabimenyereye, ivy'agakiza urabimenyera, vyo kukizwa urabimenyera, vyo kuririmba urabimenyera, kwa gutinya Imana kurahera, utangura kwisuka muri izo zindi ngeso, utangura kuba ibindi bintu bitandukanye n'ivy'Imana kugombamwo, gutyo usanga wononekaye. Niri jambo ry'Imana rije rishaka kugira ngo usubire ku murongo, uve mu gabitanya. Twibisa amajambo y'Imana menshi Paulo yavuze. Uyu munsi ndavuga kuri kino kintu, ndavuga kuri cyo kwirarira. Umuntu akirarira, usanga uri kurirarira, oya ndahagaze, mino minsi ngize imisi ifise amavuta, byo muri iyi minsi ndibinze zo gusenga, muri hari ibintu Imana ngize imisi mbya, ariko ivyo kabivuga ufise ubundi buzima bw'ivyaha, ufise ubuzima bwo kwisambanya, usambana, ufise ibintu vy'amabi ateye isoni uriko urakora, hambwa kukirarira ngo ndahagaze meze neza. Nukuri nashukuru Mungu kabisa, nukuri yo Imana muri iyi minsi ukavuga ibintu ariko ufite ubundi buzima. Mwene data, hinduka uve muri izo nzira, ariko kwirarira, uce bugufi usaba Imana imbabazi. Imana irifuza ko usubira ku murongo, Imana irifuza ko usubira ku rutonde, Imana irifuza ko usubira kuzura nayo. Ivyo bintu hagera ngo bindi ukabireka ukamatana n'Imana, kugira ngo ize igwe kimwe catuma igufata, kimwe catuma cagihe iguha agakiza, kugira ngo ize gushikane mwijuru. Nico kintu Imana igifise ku mugambi. Ariko wewe warataye warakubara ku isi korose, warataye vy'agakiza, warataye vy'ukuri. Garuka, reka kwirarira, garuka Imana ikugirire neza, garuka Imana igutabare, sura kuvangura bidahwanye, garuke mu byo kwizera by'ukuri, Imana igutabare, Imana ikuje imbere, kandi Imana ikwiza. Nico cipfuzo c'Imana muri no nyigisho. Reka kwirarira, reka kwigira umuntu yashitse, kwigira umuntu ahagaze kandi uzi neza ko anyuganze, waguye kuva mu buntu bw'Imana. Ahubwo garuka, Imana ikugirire imbabazi, Imana ikugirire neza. Nuko Imana ifuza gutabara, Imana ifuza kugira neza, irakurindira kugira ngo ugaruke ikugirire neza, kugira ngo Imana igutabare, usike ku buntu bwayo, wongere ugaruka ku rutonde, wongere mu nzira imwe yo kuja mu ijuru gusa,
wirinda ikintu cyose cica, nuko Imana iguhezagire, Imana ikuca imbere kandi Imana igufashe, Imana igendere umutima wawe kandi ubutabare kugira ngo ujya muri ibyo bindi bintu wari warivanzemwo kugira ngo ufate ugende inzira nzima yo kuja mu ijuru. Nuko Imana iguhezagire, Imana ikugire neza. Mwene dutombise n'inyigisho, Imana igendere umutima wawe. Murakoze cyane, tuganira ku munsi w'ejo tubona ikindi kintu tugatwara amajambo y'Imana nyene no kuri ntumbero nyene. Imana ibahezagire, murakoze. Ukaba wifuza kuza uraronka zino nyigisho, otwandikira kuri izi numero +260 97 90 85 006 akamenza guteranya amajana 260 97 90 85 ubusa gatandatu, canke ukaja kuri YouTube ukandika P.T.G.A Ministry. Yesu aguhezagire, urakoze.